Ndongeye kubaha kaze mu kiganiro cacu impamba y'umunsi. Uyu munsi turi kumwe n'ubutumire kandi turagiye kuganira ibintu vyiza cane. Reka ndamwakire, karibu. Nitwa Uwamahoro Nadia. Ndi umumama. Ndubatse. Mama w'abana batanu. Narahezagiwe n'Imana. Amen. Aratubwiye ati mama w'abana batanu arubatse. Kenshi turatumira umutumire afise isha agomba tuganirize mugabo umva no ganira Nadia. Je ngo madamu ndamusabe debayo tuganirize ko ndizera ko Nadia soma bibiri. Sinzi ibintu ngo yumvire bazi. Uyumvira ko ngomba tuganirize ko. Nje ndabirindiriye tutonganirize. Kavyuzi. Jewe ngomba utuganirize ku makuru ya Vashiti. Ayo makuru ntayonze. Bible ndayisoma cyane ariko mwamfasha mukayidusomera. Kirwengeje abakunzi bacu ambwiye ngo ayo makuru yo muri Bible. None Nadia Yesu nashimwe n'ukuri bantu b'Imana ndabakunda cyane. Bible sinkunda kuyisoma cyane ariko ndizeye ko yuko uko Imana izokwamifasha imisi yose ikanshoboza nta masoma Bible nibyo tuzoganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo ca Esiteri igice caho ca mbere ku murongo wa 11. Haravuga ngo ababwira kuzana umwamikazi Vashiti imbere yiwe yambaye igitsibo c'ubwami kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe kuko yari umunyakaranga. Ubwo Vashiti bamumenye. Donc Vashiti yari umwamikazi. Umunyakaranga ko na Bibiliya tugira ngo yari umunyakaranga. Ku murongo wa 12 haravuga ngo ariko umwamikazi Vashiti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami yatumwe izo nkone bituma umwami ashangashirwa gose uburake bwiwe buraziriringa. Imana idufashe cyane. Donc aha urumva neza yuko umwami yahamagaje umwamikazi ariwe Vashiti kugira ngo yerekane ubwiza bwiwe. Bibiliya nyene iratubwiye neza yuko uyu mwamikazi yari umunyakaranga. Ariko uyu mwamikazi cyo yakoze yaragizene yaranse kwitaba. Amaze kwanka kwitaba donc byatumye umwami agirane ashangashirwa. Reka dusome ngaha kuri 15 haravuga ngo arababaza ati umwamikazi Vashiti tumugire dute mu vy'ivyagezwe kuko atemeye ijambo natumye inkone jewe umwami aha Suwerusi. Maze Memukani arishura avugira imbere y'umwami nabo baganwa ati umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyene, acumuye ku baganwa bose no ku mahanga yose ari mu bihugu vyose vy'umwami Ahasuwerusi. Kuko ivyo umwamikazi yakoze ivyo bizokwamamara mu bagore bose bibatere gukengera abagabo babo. Ni vyavugwa yuko umwami Ahasuwerusi yageze umwamikazi Vashiti azanwa imbere yiwe akanga. Ndibaza twasomye uyu mwamikazi Vashiti yarahamagawe kandi Bibiliya neza iratubwira neza yuko uno mwamikazi yari umunyakaranga, yari mwiza, yasa neza. Ahantu none umugabo wiwe yarinze yiyumvira kumuzana kugira yerekana akaranga kiwe, urumva yaramwishimiye.
kandi yaranamukunze. Hanyuma Bibiliya tubwira neza yuko ngo yaramutumye ko hanyuma aranga avuga ngo ika singenda. Maze amaze kwanga aca abaza abaganwa bari bahari ngo mbere ngo uno mwamikazi ngo tumugire dute. Urazi itegeko ryavuyemo aca avuga ngo uyu mwamikazi ntagikwiye kandi kwitwa umwamikazi. Ahubwo ikintu gikwiye kuri we nuko yosubirizwa. Donc agakosa gatoya akanide kamukura ku ngoma, kamukura mu kibanza yararimo. Nivyo wavuze ko amakuru yiwe utaruyazi mugabo aho bandanije neza nico bace batangura gukoranya abakobwa, ari naho uyu Esiteri yagiye gusubira mu kibanza cande Vashiti. Ucibitahura none nawe nk'umumama no nkuri gufasha ijiki cyane no nkubumva yakiriye gute? Nkuko ndayakiriye ukuri uko je ndiko ndumva abamama mwiko muranyumva ndumva ko kugusubiriza bakazana uwundi mwamikazi bahagukura ku butegetsi ikintu kibabaje cyane. Numva abamama no bateye intege bagire kumvira abagabo babo, bagire kubaha cyambere na mbere, bakumva ibyo umugabo babwiye bakubaha, kuko ndumva je ndababaye cyane. Suppose ari jewe basi bakuye ku bwamikazi, ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Bakacansubiriza uwundi mugore akaba umwamikazi, bakamuha ikindi cubahiro ico je nari ifise bakakinkura ko bakagihereza uwundi. Suppose nawe ari wewe bagikuyeko bakacambika uwundi mugore. Birababaje cyane bamama. Numva bamama ndiko muranyumviriza mwo kubaha abagabo banyu, mukabumviriza ibyo bababwiye, mukabaha icubahiro, kuko n'umutwe abagabo n'umutwe w'urugo. Ego nivyo mbona noba abamama bariko baranyumviriza muri uwo mwanya. Hanyuma nanje ukiri kuravuga numvise mfashijwe ku by'ukuri nk'abadamu. Hari igihe usanga twaguye mu dukosa duto kandi udukosa duto tukagukura ku bwamikazi, ugasanga kumbure umugabo akubwiye ikintu sinzi ingene Vashiti yarabayeho mu rugo, mugabo uri kuraraba bigaragara ko yarabayeho neza, yaramukunda. Kuko iyo bayarazi yuko natamwitaba aza guhanwa kino gihano, wibaza ko atari kugenda ashasha nyaruka. Yari kunyaruka, yari kwihuta. Ebisigura iki? Twige gufata neza ivy'Imana yaduhaye. Kama unapendwa mama, sio bote banapendwa. Birashika ugasanga umugabo aragukunda cyane, yari urwo rukundo uzogenda kugwibuka wamaze kurusohokamwo urugo waruvuyemwo. Uti iyo namenya nkamwubaha umugabo wanje. Dufashe cyane. Nawe nta gakosa wisazemo. Agakosa niko buramwe. Ego nawe hari ahantu uri kuritora, hari ahantu nyene ucubona defo wari usanzwe ufise kugataha ahantu. Reka nisubireko, nimba navuga cyane, nimba navuga n'amanyama, nimba nagira iki, menye uko ngiye kubaha umugabo wanje. Naye nsanzwe ndamwubaha ahubwo nongereze, binakunda ahubwo mfukame. najewe rino jambo rirakoze. Najewe kweri dufashe cyane. Nta muntu ntivyera de tuvuga ngo ni aminare ruya mu rugo, turagira amakosa, ariko nibaze ko ijambo ryomfasha nawe rikagufasha, nawe rikagufasha bakenyezi muri ko muratwumviriza. Ego mukamenya kubaha abagabo banyu, mukamenya kubaha, kuko hajya mutubashe nukuri mutarusohokamwo. Kamikazi
yo bari ubwamikazi mufise cyo bavako nuko je mbona oya bantu ranyisho ko turarusohoka yaba imari tubabarire idufashe vraiment kuko abagabo numva bavuga ngo ni bake rero mutabashije kubafata neza mu babungabunge nukuri asha apana mutu kubera umengo urikubwira bariya nawe umengo nibikuraba nanje ndimwo ego rero ino deba y'uno munsi jewe ije kumfasha kuko igihe cyose umudamu menya yuko uri umwamikazi w'urugo rwawe ya uri umwamikazi wo mu rugo rwawe kandi umushinga nawe nawe ni umwami wawe rero abadamu twamenye Imana twisengera kuko jewe hari ikintu kimwe nza ndaba mu vyingo ntabwo uvuga ngo narahejeje kuko satani arahari kugira ngo atuneshe arahari kugira ngo azoryoherwa yumvise Kamikazi yasambuye azoryoherwa yumvise Nadia atakiri mu rugo nta kindi kintu kiryohera umugwanizi azoryoherwa yumvise urugo rwawe waruvuyemwo rero ikintu kimwe numva twofashanya dusenge ego hari ingorane hari ibibazo usanga umuntu avuga ati kandi none nawe ibi wovyihanganiraga kandi ariko ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi kandi ngo mbega Imana iri mu ruhande rwacu uwo tugwanya ninde nawe rero badamu mama ngaha na jewe muze dukomezanye vyose biva ku mavi nimba vashiti yararusohotsemo kandi yari umwamikazi kandi Bibiliya burya irinzi iva ngo yari umunyakaranga agahamagagwa afana itakiburi cyo kwankwa afana itakiburi cyo kwankwa burya ugiye kubishira mu bwenge biraboneka yuko uno mwamikazi vy'ukuri yakundu amedekeshwa urazora mu mwana ashonje iyo wamuhaye ingarazanka ariko wa mwana vyuzuye iwabo nibaenda kumubembereza n'iryosho bakagi wowe nkeka ngo bubizi cyane kunduta muhendagiza bakamukinisha akamuzungurusha ahantu hose kugira abashe kurya ariko kutana umwana yashonje shaka ariko nta bintu kubembereza birimo bisigura rero na vashiti iyo batarakunzwe yari kuva ngo mbega bazohamagara byari none ubona vashiti wo mugereranya nande muri abo bana babiri vashiti barafite cyane kandi yavuga ati jewe ndi mu rugo ndubatse ndumwamikazi ntaco none umugabo wanje arankunda aho rero gacu usanga uciye ugenda kuguma wumva kumenga novuga batagabasha wenjowe ego kumbe ntamenye hajya ko ariko ari yicira ibintu kari ubwamikazi bugire bumuve kubunyene y'abarundi yarazi ko yuko ubwamikazi ava musubirira yovuga ati habwe kanyaruke ningoga nyaruke nitware neza nubahe ivyo umugabo wanje yambwiye ivyo umwami wanje yambwiye dufashe cyane none Nadia uri kuravuga ayo majambo uyumva gute nawe mu mutima ashiko ndayavuga aya majambo mu mutima wanje nahora nubaha umugabo wanje habongeye nsubirizeho kumwubaha ndamwubahe ndamusone ndafukame kugira icubahiro c'ubwamikazi kingumeko dufashe cyane bagabo bacu muriko muratwumviriza n'ukuri mutubabarire aho twabagoye kuko turifuza kuguma mu cubahiro c'ubwamikazi ntitwifuza gukugwa ku ngoma kuko turasubirizwa kandi birakunda ashoboho biranyaruka n'ingoga numva twosenga kandi numva mu kurangiza reka tubwire abandi badamu bariko baratwumviriza jewe nakoze weko na Nadia yakoze weko tutaravye ibihe turiko turacamba tutaravye amakosa badukorera mugabo duharanire ya ngoma canke rya jambo ryo kwitwa uki umwamikazi kazi
gira icyo ubwiye bariko baratwumviriza. Bamama nanje ndimwo na Kami arimwo, ndumva two kubaka urugo rwacu rukaguma, tukubaha abagabo bacu tukabakunda, kuko tutubashe abagabo bacu nta bandi tuzokunda. Ikindi naco ndumva muri twebwe twosaba Imana ikaduha inkomezi zo gusenga idushoboze kujya kuntu umumama ashavura, usanga yashavuriye umwana akacaja ngagataho ishavu umugabo, akacaja ngaho agakankamira umugabo. Nukuri twige kugusaba Imana iduha inkomezi zo gusenga kugira tubashe kubaha abagabo bacu, nivyo numva nababwira. None Nadia, ngomba ndakubaze ino mpemu ya Vashiti yoba yarigeze kugushikira ko wowe urumva uruguru mazemo imyaka myinshi, umaze imyaka ingahe? 12 mu rugo. Wow, imyaka myinshi cyane. None harigeze kubaho igihe donc ukuntu Vashiti yakitinze byarigeze kugushikira? Yego cyarashikiye, ntaramenya Imana, ariko nari umuntu ashavura cyane, nari umuntu akaze gose, akaze nukuri. Narashobora kuvuga mugati bite bimeze gute, ariko nasanze Imana amaze gukizwa. Ati Imana ko nakijijwe, reka ndamwamira ivyamwa vyiza kugira abone ko nakijijwe. Dushobora gukizwa ariko niduhebe za ngeso za kera. Dushobora gukizwa ariko ntitwumve ko ntidutanga akarorero keza ku bagabo bacu, ku babanyi, ku bantu batubona, ngo tubamire ivyamwa vyiza. Rero maze kuba warakijijwe, za ngeso mbi wahora ugenderamwo, vya bindi bibi wahora ujamwo, vya bindi vyo kuvuga nabi, wishira umugabo nabi avuga, ugasanga nawe ucuja hejuru, no. Ahubwo avuta Imana ko nakijijwe, shoboza ungwanirire, undungikire mpwemu yera wo kumfata umutima. Hanyuma Nadia, hariho nk'umudamu ariko arakumviriza, yoba aruhiye mu rugo, yoba vyanse ari mu ntambara, ashobora kukubwira ati jewe ivyo kurambira sindavyumva, niko utazayo ngowe. None wowe umubwira iki? Yo kwifata gute? Ico namubwira, harya abagabo ntibagwa mw'ikosa. Nta mugabo agwa mw'ikosa. Ahubwo ico nosaba Imana kugira ibashoboze, ibahe umutima kwanza wo gukomeye ca mbere na mbere, mugasenga ati Imana ashoboza umutima wo kwihangana, kuko harya udasenze Imana ngo umutima wo kwihangana ni hamwe wo kwamutukana, ukirirwa mutukana, ugatusanga urarusambuye urugo, kandi mwokuza abana banyu mukabaha indero, mukabereka akarorero keza. Ego nivyo mbona. Hanyuma mukunganira Nadia, nanje numva nk'umudamu ariko atwumviriza, afise ibibazo, arushe, ari mu ntambara z'urugo. Ku vy'ukuri nk'uko Nadia bivuze, akarorero urazoraba iyo umugabo bishitse bakamufata, bishitse bakamufatana n'uwundi mudamu canke uwundi mukobwa, biranyaruka kwibagirana cyane, kandi mu minsi 3 nume ngo ntacabaye, ariko nibishikire umudamu abagize ingorane. Urumva abantu bose bamuharira iki? Ivomo. Nutubwe nk'abadamu, ico no kumva twokora no gusenga, no gusenga Imana ikadufasha, no gusenga Imana ikatugirira neza, no gusenga Imana ikaduha umutima wo kwiyakira. Twagiye gusenga Imana, umudamu twumvirije Vashiti atubere icigwa. Yesu abaho umugisha, reka dusenga Imana. Imana turagushimiye ku ijambo ryiza, uratwigisha ingene dukwiye kubaha, nitwemera ikintu na kimwe coza kudukura ku bwamikazi bwacu. Mw'izina rya Yesu dushoboze wa Mana, tugirire neza kugira mu kiringo cacu, kugira ngo mu gihe cacu duhagarare
tudatsinzwe n'urubanza ni mu izina rya Yesu dusenze ibi amen. Wari kumwe na Kamikazi, umutumire wacu yari Nadia. Tudasubira mu kiganiro gikurikira. Turagusabye usige commentaire ngaho kugira ngo twumve kino kiganiro mbega kigufashije iki, hanyuma arico woterera ucandikaho kugira ngo dufashanye kubaka ubwami bw'Imana. Ushaka icyo tuvugisha ngo telefona kuri 71 21 50 41 na WhatsApp niyo nyene. Mwaraheza gihe cyane.